barama rimwe ba PALIPEHUTU ntwara miheto namwe gwaruka Burundi bwejo nidusangwe PALIPEHUTU g'incungu yacu gahuturemi mu ncamake ivyo novuga ni vyinshi ariko kubera twebwe ivyo dukora vyose twama dushira Imana imbere, reka manze ndabasabe twese tumanze twicishe bugufi nguko twama tumanza gusenga mu byo dukora vyose, tumanze twumvirize igice c'aka karirimbo kugira ngo kaduhumurize mu byo tugiye kumviriza canke mu byo ngiye kubashikiriza. Mugatege yombi. Ni dusangwe PALIPEHUTU iragije incungu yacu gahuturemi. Ndakeka twese turahumurijwe n'aka karirimbo nkuko nabivuze, tubanze twumviza aka karirimbo kugira ngo kaduhumurize igihe twumviriza canke igihe ndabashikiriza iri jambo. Muribuka mwese ko buri mwaka itariki 17 z'ukwezi k'umunani twama twibuka igandagurwa ry'umuvyeyi wacu, incungu yacu, urumuri rwacu gahuturemi. Igihe rero tumwibuka ahanini dushimikira ku bintu yagiye aratubwira canke ku majambo yagiye aratubwira, kuko niyo nzira irashe dutegerezwa gucamo kugira ngo dushike ku mahoro nyakuri, ku mahoro twifuza, ku mahoro yazotuma abarundi twese bo mu moko yose dusangira akabisi n'agahiye. Mu vyo yatwigishije ca mbere yaracimikiye cane ku vyerekeye ubumwe. Murabona ikintu umuntu wese ashaka konona azana indyane mu bantu, ariko umuntu agiye kwitegereza hari ibintu nyamukuru vyatumye tuguma tuzunguruka kakumwe kwa Bisirayeli. Urugendo bari kugenda imisi 40 bava muri Egiputa baja muri Kanani, aho kugenda imisi 40 barugiye imyaka 40. Basanga rero abantu bamwe baravuga ati turi Israeli ya kabiri.
natwe imyaka tumaze turi muri uru rugendo nta muparipehutu w'ukuri kugeza n'ubu bagihagaze atazi imyaka tumaze turiko tuzunguruka. Mugabo uku kuzunguruka ni ngombwa bidushikire kuko biri mu bintu umuhisi wacu Gahuturemi yatubariye. Ishingwa ry'umugambwe, umugambwe umaze gushingwa ugashimikira ku nkingi zitanu. Izo nkingi nazo benshi muri twe gusanga barazibagena cyane cyane bariya baciye bajana Nyabahururu, na kandi cyatumye bajana Nyabahururu nabyo birimo mu bintu nza kubashikiriza. Kenshi bitumwa n'ubwoba, abandi bagatumwa n'amaronko, kuza guhurumbira amaronko. Ngiye hariya ntadonka igiti mu mukuru, ntitugwanira igiti canke ntitugwanira ibiti. Umugambwe PALIPEHUTU ugwanira amahoro y'abanyagihugu bose bo mu moko yose, bo mu madini yose, mu ntara zose. Aho rero tumaze gushika kuri ico kintu, abantu bose tukibona ko tungana imbere y'amategeko, niho umugambwe utegerezwa gushinga leta ishimikiye ku vyiyumviro no gushaka kw'abanyagihugu. Mu gushinga rero umugambwe, twese twibuka nkingi z'umugambwe dutegerezwa kugira ngo twame bamwe nabivuze cyane cyane mu bagiye barasubira inyuma, ukuntu nyene bazibagiye. Hari inkingi ya mbere yo kwiyemera ko natwe dufise ubwenge nk'abandi. Ca ciyumviro abagabo baturenganya bashira mu bazungu ngo abahutu tumeze nk'ibintu ibintu goriye, ibintu turafise inguvu, turashobora imana gukora ibindi bikorwa by'inguvu, muga bintu vya politike ntitubishoboye. Ariko noneho abo baramaze kubona ko tubishoboye. Habaho rero inkingi ya mbere yo kwiyemera ko turabahutu kandi ko dushoboye ivya politike. Iyo ni inkingi ya mbere. Iya kabiri bwari ubumwe. Ubwo bumwe umugambwe PALIPEHUTU warakoze uko ushoboye kose, urubaka ubumwe mu Barundi. Ivyo sagaseseshwa rumuri birazwi n'abo bandi benshi bari mu yindi migambwe, benshi muri bo bari muri PALIPEHUTU. Ubumwe kuko ahari ukwiyemera hakaba ubumwe, hari ukuja inama n'ingingo. Ngabo kwiyemera ariyo nkingi ya mbere, hakaza ubumwe, sivyo vyonyene vyotuma dushika kuri iyo ntumbero nyamukuru ya PALIPEHUTU. Hacashingwa inkingi ya gatatu. Iyo nkingi ya gatatu iba iyo mugambwe, kuko kwiyemera n'ubumwe dutegerezwa kugira ivyo bintu ikintu duhuriyemwo. Harashingwa umugambwe PALIPEHUTU. Umugambwe ni nk'umuduga, naho wowe uri mushasha ugashiramwo ibitoro, ugashiramwo nyene urufunguruzo, hatagira umushoferi ntushobora kugenda. Norumva rero umugambwe ni inkingi ya gatatu. Nawo ntushobora kugenda utagira indongozi. Haca hashingwa inkingi ya kane y'indongozi. Indongozi za PALIPEHUTU zikenewe muri PALIPEHUTU ni indongozi zihe? Umuhisi Gahuturemi yaratubariye ati indongozi dukeneye ni indongozi zizi neza ideology canke indongoramutima y'umugambwe. Indongozi izirana n'ikintu citwa amacakubiri y'uburyo bwose. Indongozi y'intahemuka. Indongozi kandi ibishoboye kandi y'intatinya urukamvye. Izo nizo ndongozi rero dukeneye. Atariko kwiyemera, ubumwe, indongozi, kwiyemera, ubumwe, umugambwe,
indongozi izo nkingi zine zonyene ntizishobora kudushitsa ku mahoro nyakuri twifuza mu gihe abayatubujije bagihagatiye umuheto. Haca hashingwa inkingi ya gatanu y'umuheto. Atakari mu menyo y'imbwa gakuzwa y'ubuhiri. Inkingi y'umuheto, inkingi ya gatanu umuheto irashingwa, niho hatangura umuhari FNL. Mugambwe urabandanya. Hanyuma aravuga ati dutanguye turi benshi muga tuzoshika turi bake kubera ingorane tuzohura nazo. Aravuga ati umugambwe umaze gukomera ugasamirana mu makungu tuzoterwa n'igisizimwe c'imitwe itatu atakindi shaka atari kunywa amaraso y'abahutu n'abana babo. Avuga ati umutwe wa mbere turawuzi n'uwabo bamye baducinyeza kugeza n'ubu bariko bagira bene wacu abaja. Abo barazwi, harimwo babuyoya n'abandi bose, ivyo birazwi. Umutwe wa kabiri nawo n'uwabo dushumbiye, kandi abo dushumbiye nabo bakaba ahanini bakoreshwa nabo baducinyiza kugira ngo iyo twahungiye badutoteze. Umutwe wa gatatu ari nawo uzodukarira cane ni bene wacu bansumirinda bakunda kuba baja baba badutoteza banuranura utwo babatereye mu cavu. Ivyo birazwi biragaragara. Ati uyo mutwe wa gatatu rero w'abahutu bene wacu uzotugwanya kugeza aho umera nk'uwapfuye umugambwe, atariko ntuzoba wapfuye. Ati umugambwe PALIPEHUTU uzokubaka ubumwe mu Barundi iyo bari hose. Ati kugira ngo bawice rero mu Burundi hazotera igihuhusi c'imigambwe myinshi atakindi kigamije atari gusanzaza ubumwe PALIPEHUTU izoba yubatse mu banyagihugu. Ati hanyuma hazogera igihe amakungu yavuga ati ico gihuhusi c'imigambwe myinshi, imigambwe izokwemerwa myinshi ikore mu Burundi mugabo umugambwe PALIPEHUTU ntuzokwemererwa. Ivyo twarabibonye sagaseseshwa rumuri. Bansumirinda bampemuke ndamuke turababona. Ati hazogera igihe amakungu yavuge ko ikibazo c'u Burundi catorewe umuti. Ati muri ico gihe umugambwe uzoba umeze nk'uwapfuye. Murabibona inyuma y'amasezerano ya Arusha abantu noneho abari hanze mwarahungutse mudusanga ino mu gihugu, hanyuma mugabo umugambwe PALIPEHUTU ugasemera ati ya mahoro turondera saya duhaye twiroha kuri shushe. Abantu benshi barataye umunwa kuri PALIPEHUTU wo mwarivye muri bisuma muri iki, mugabo abo bantu bavuga amajambo nkayo n'abantu batazi vya politike. Kwiba niki no gusara umuntu ku nguvu nibiki, mugabo nta kintu na kimwe haba n'ijambo ry'Imana kugira ngo ribandanye abakristo babandanye bigisha ijambo ry'Imana ni ngombwa habeho ishikanwa. Mu nyuma rero aravuga ati umugambwe rero umaze gutangura, amasezerano ya Arusha yamaze kujaho mwarabibonye, abantu baravuga ati okay ibintu rero bigiye vyatungana. Ndavuga ati ntazobara amahoro, ati mu nyuma ibintu bizokononekara bizogenda nabi. Niho umugambwe PALIPEHUTU uzoca utotara nk'igiti gihe ciremba utsinde.
twitegereje rero ibihaye biraba n'ivyo umuhisi Gahutu Remi yagiye aravuga byose turemeza ko Gahutu yari intumwa y'Imana. Baragwanije PALIPEHUTU cana bansi ku buryo mu mugambwe hahindutsemwo ba Yuda, ariko ibi ntivyodukanga kuko tuca tumenya ko ibi twabibariwe ni ngombwa duce muri iyo nzira. Ndazi ko harimwo bamwe bibabaza bakavuga ngo yangu iryo zina PALIPEHUTU ngo ryarataye igihe. Ndibuka amajambo yavugiye mu munyororo. Hari uwitwa Pacifique yari yavuye mu Butaliyano araza kumuraba aramubwira ati nyakubahwa umukuru w'umugambwe, ati umugambwe PALIPEHUTU urafise ivyiyumviro vyiza biryoshe kabisa, ideology y'umugambwe niyo, ati mugabo ati bantumye iryo zina urihindure. Nawe yarabishuye ati mwari beza, mwari ntore, mwarize, murashajije, ati muga nuko muri abahutu, ati uwo bica akabamara mwese yoba bitunganije. Aha bisigura iki? Tureke guhisha n'iyindi migambwe, ndazi ko iri jambo muza kuryumva. Tuvugisha ukuri, ikibazo c'u Burundi ni icamoko, kandi ni uwo muti dutegezwa gucamo kugira ngo dukemure ikibazo. Murabona n'amasezerano ya Arusha yahagaze ku moko. Leta zose ziriho zishingwa zishimikije amasezerano ya Arusha zishingiye ku moko. None dutinyiki kuvuga PALIPEHUTU, dutinyiki kuvuga umuhutu, dutinyiki kuvuga umututsi, dutinyiki kuvuga umutwa? Harimo igicumuro giki? Nimuhaguruke mubimbwira. Kenshi twama tugirwa ibikoresho, nituve buzimu tuje buntu. Banama rimwe mwese iyo muva mukagera nimuve buzimu, mwebwe mwazimiye muje buntu, nimugaruke mu ruhongore rwa PALIPEHUTU. Amajambo umuvyeyi wacu yatuburiye ayo yasize avuze yose yashitse. Bansumirinda murababona, baragerageje kwica PALIPEHUTU birabananira. Burya biriya bintu bagize ngo baragize amakudeta, baragize gute, ivyo byose wari wa mutwe wa gatatu wa cagisizimwe. Abahutu bene wacu bansumirinda murababona. Uwundi ni waciye umugani ngo amaboko matindi y'umwigeme yasegura uwishese. None turababesha. Ubu agatarihe agato twamwakiriye mu mugambwe muri 88 ahunze ava Ntegana Amarangara. Ubarihe uwishe Gahutu Remi ninde? Nta wundi ni Buyoya. Buyoya yaravuze ati nzokora uko nshoboye kose ubutunzi bwose bw'igihugu buhere, mugabo Gahutu Remi ndamwice. Yarabikoze, kandi uwakojeje ku rutoke ndabizi ko mutamunzi, tuzoza turabibabwira. Ahanini hakoreshejwe umudokiteri w'umunyarwanda w'umututsi, niwe yamuteye urushinge rw'ishano ari mu munyororo ukonga. Mugabo itariki zine zo kuwa gatandatu muri 90 naragiye kumuraba mu munyororo iyo yarari, iyo yarafungiwe. Ambwira ati Cossan genda ubungabunge bariya basirikare niyo bazobashitsa ku ntsinzi. Ati naye ahandi hoho jewe ngaha sinzi ko nzohava. Yaramaze kubibona. Avuga ati mwebwe mubonekana ko muri abanyarigwe, ni mwebwe muzogwanira igihugu. Ati igihugu cacu kugira ngo tugishike ko ni ngombwa twemere tugwane. Ati umunyabwoba ntabwo agwana intambara. Ati hari abantu bazoza bazanye vyete vyabo
baje kwerekana amadiplome bafise n'ibiki kugira ngo mubaha akazi ati kandi muzokabaha. Ngaca nibuka amajambo yigeze kuvugira mu kigwati c'18 imishamo, igihe umugambwe wari ugitanguye adondesha abantu nk'abari muri za shure z'intango. Yaravuze ijambo ati si kenshi abantu batanguje ibi bintu bashika, ati baca inzira gusa, atariko jewe naho noba narapfuye igihe c'urushana umuvu kanzanira agakuru mu kuzimu yono bandi, ati umuzimu wanje wonezeranwa namwe. One uyu munsi haraje abantu barahindura ngo umugambe n'amacakubiri ngo dusizeho FNL bareke gutuka izina rya FNL ni ntwaramiheto za PALIPEHUTU, ni ntwaramiheto z'igihugu zitegurwa n'umugambwe PALIPEHUTU kugira ngo zizobe intwaramiheto z'igihugu. Ntizishobora rero gukora ikintu zitakirekuriwe n'umuvyeyi wazo PALIPEHUTU. Ivyo vyose vyabagato ngo baragiza amakudeta, ivyo vyabande ba Jacques batazi n'inkingi z'umugambwe n'ibiki bagapfa ivyo bivugiye. Yego nawe niyavyumva arabivuga, hanyuma tumwereke neza ibintu ku mugaragaro aho yatereye intahe. Baraza kandi abantu benshi mu kugira ngo bonone ibintu bikika mu bintu vy'Imana, ngo Imana yavuze ngo, Imana yavuze ngo. Ego ngo bakosani tubakuye, Imana yatubwiye ko tuzoca rufata igihugu. Kirihe amaraso ntaraseseka, none hayagiye guseseka ya rutaya, ayamaze guseseka. Iyo abantu mumaze gusubiranamwo mumenye ko ari navyo bituma impinga iba ndende. Umugambwe PALIPEHUTU urahari kandi tuzokwama tuninahaza kugeza ico twifuza, ico umugambwe wifuza ugishitseko. Naco sikindi n'amahoro nyakuri, amahoro arama, amoko yo abantu bose, abarundi bose bo mu moko yose bazohura bakagwana mu nda bagasangira kabisi n'agahiye, aho umuntu azorara no kumubari w'inzira agasinzira aticura ngo hava yicwa. Niyo nteguro, nivyo vyifuzo vy'umugambwe PALIPEHUTU. Ibintu bita ngo nibiganiro vyarusha, burya harimwo abantu bamwe bifuje ko umugambwe PALIPEHUTU useruka. Twaravuganye n'ubu turanacanavugana, ntimwibaze ngo umugambwe warapfuye. Nta numwe atazi ibibazo vya Museveni na Kagame, bafise uruhara mu igandagurwa rya bene wacu ngaho mu gihugu no hanze y'igihugu, no bahagara ivyo biganiro. Sinzi rero umuntu wonewe n'inkende ukaja kwitwara ku nkoto, sinzi ko woziga ko uciga urubanza rugororotse. Amageragezo yo kutwica yo yarabaye n'ubu yaracariko, mugabo ntawe utinya. Hakubimbwa uwo bimva, igihugu kiragwanirwa ntigitangwa. Akari mu menyo yimbwa nayo gakuzwa y'ubuhiri. Turibuka ivyabaye mu Rwanda. Mu Rwanda twaraburiye abanyarwanda ati yamare herabe abamita ngo nizo ngabo z'amakungu ibiki ibintu ziriko zirategura, ntibatwumvirije. Noneho baca bafata Pasiteri Bizimungu na Kanyarengwe babashira imbere ngo n'abahutu kugira ngo bahuma amaso, hanyuma abahutu babakwirikire bashitse ba Kagame ku butegetsi. Vyagenze gute? Ahi wacu murabona ibiriko biraba. Ninde murundi afise amatwi n'amaso atabona ko seneri iriko irakoreshwa na babuyoya?
ni kuki bene wacu mwariye urubuto rwa palipehutu rukabashika mu nda uyu munsi mwabaye impumyi kugeza aho mwemera kuza kuba abaja b'abatutsi abaja babuyoya ngo mugiye muri seneri ninde atabizi muribuka nimba mwaribagiye naho mwibuke ko mu bintu vy'imiziro palipehutu tugira ko kirazira ko uwugwana n'uwugwanywa bicarana iyo bicaranye muba mumaze gutsindwa iyo mwicaranye muba mumaze gutsindwa intambara wa mugani ngo amaboko matindi y'umwigeme yasegura uwishe se buyoya yarishe gahutu ugasanga ba gato bakababesha ngo bagira ku vyiyumviro vya gahutu reme ugasanga ba Jake bigira imana birakabura kugira imana sinzi bigira ibiki ugasanga banza bampema na kandi zina niwe muntu ngo ni FNL nibareke kuyitirira ivyo bintu baramaze kuba bahemu nibansumira inda nibampemuke ndamuke abo bagandaguye barahagije bahutu bene wacu nimumva inyuma yabo bantu muriko murasukira mucogeje abatwangaje abirirwa baradutoteza rabaho hakujya mu Rwanda ibiruko biraba pasiteri Bizimungu arihe Kanyarengwa arihe ngo muje ngaho muri Kongo Kabira baramukoresheje bamushira imbere ubarihe ibiriko biba ngaha hakujya iwacu muri Kongo murabibona uyu munsi muriko murakoma amashi oya muratanguye ni muvi inyuma yabo bantu CNDD-FDD nayo nimureke mwafashe inzira itariyo muza guhurumbira mu muntuze mu mitungo naho muririmba ngo mwarakigwaniye ntabwo mwigeze mukigwanira naco gituma igihugu cabananiye gutegeka kandi mugiye kuhava nabi nimwitegurire kazoza hakiri kare mwiyuhagira ivyondo mwanduye naye handi mukagenda muri Rukanga ngo tugiye muri seneri canke ngo tugiye muri inde nta wundi mugambwe uzozana amahoro muri iki gihugu cacu atari mugambwe palipehutu vibuzi mu jibuntu CNDD-FDD reka kuzamunanigagura bene Burundi reke kubabuza amahoro namwe abatutsi ntimushira umutima hejuru ngo palipehutu n'umugambwe ushaka kubahonya ahubwo uzobakingira nta n'uwo uzobaryana ikinuma kandi ntidushaka gushiraho leta ishingiye ku moko dushaka amahoro yazotuma abarundi bose nkuko nabivuze dusangira kabisi nagahiye abangereza no bavuga ngo national unity nubwo bamwe bavuga ngo ngomba guhindura Burundi bw'igifaransa ya sivyo muriko munanigagura abantu mugabo ibiriko biraba CNDD-FDD murabibona umugambwe palipehutu urateye akamo abo bose bariye urubuto wayo bagaruke mu ruhongore harageze ko umugambwe utotahara ikivi kirimwa na benshi kiduga n'ingoga ndakengurukira aba FNL bahagaze bwuma kugeza uyu munsi bakaba bakicemera yuko palipehutu ari umuvyeyi wabo bategezwa kubahiriza icyo babwiye turashimiye mwese abari muri CNDD-FDD bemera ko palipehutu ari yukuri kandi mubandanye muduha inkuru shimiye n'abaseneri n'abafrodebu n'abandi bose bamaze kumenya neza yuko ibyo umuhisi gahutu remi yavuze ari byo ndabizi ko abantu bumvirije aya majambo baza kuvuga byinshi harimo abaza kubishima harimo abaza kubigaya harimo abaza kuvuga ngo miniyombwa
je naho mwonyita ngo imbwa niki ntaco bimbariye nimba abantu barubahutse gutuka umuhisi n'ingene yangana n'ivyiyumviro yarafise no kurinda yarafise jewe gutukwa ahubwo aba bantu baba bahaye baransiga amaraso baba bahaye baransiga amavuta ikintu cyose nkuko umisiga uturemi yabivuze cezwa n'amaraso kugira ngo duharigwe ibyaha byacu Yesu yemeye gusesa amaraso yiwe ku musaraba naco gituma nakajya karirimbo kavuga ivy'umusaraba ashesha amaraso yiwe ku musaraba turonka guharigwa ibyaha byacu komeza ubumwe komeza ibanga dukomeze ibikorwa abatuvuyemwo nabo bakabona ko bobandanya n'inzira bagiyemwo nibavuge bace mukuri hanyuma abo baje ruhande hanyuma tubasabe abantu bose bareke kuza bariyitirira umugambwe batureke twipfire nabi nayo ibindi vyovyo uzosanga turiko twongera dusubiranamwo ntibabahende ngo CNDD-FDD ngo bakoreshwa n'Imana badeniza nibiki abantu birirwa baraterekera barya amateke n'ibijumbu bidahwase n'ibitoki bitagize gute bicaye hasi banywa amayoga bagira gute hari umuntu yitwa ko yemera Imana aterekera ivyo bintu rero ndabasabe tubirabe neza turibukanije ivyo muhisi yagiye aratubwira ndakeka umwe wese yabonye inzira tugiye gucamwo kubera mfashe umwanya muremure nagira manze ngeze ngaha hanyuma twumviriza kandi akakaririmbo mu nyuma ndakwirikiza ijambo ryo kubamenyesha abariko bakoreshwa n'abazungu n'abandi bansumirinda ngo bazimanganye burundu umugambwe wacu PALIPEHUTU n'ivyiyumviro vya gahuturemi manze mpagarare ngaho twumviriza akakaririmbo tugire PALIPEHUTU PALIPEHUTU oye PALIPEHUTU oye inchangu yacu gahuturemi oye intwara miheto oye abakenyezi oye namwe gwaruka ntwara miheto za PALIPEHUTU nedusangwe PALIPEHUTU iragije inchangu yacu gahuturemi nkuko nabivuze yuko mu byo dukora byose
tubanza gushira imana imbere. Reka imbere yaho ngenda bashikirize ibintu tumaze twumviza aka karirimbo nako kugira ngo kaduhumurize imbere yaho nabiganira ibi bikurikira mu gatege yombi. Ntugire PALIPEHUTU rero ndakeka turahumurijwe. Hari ibindi nagira ngo ndabamenyeshe canke yandi makuru nagira ngo ndabamenyeshe kugira ngo mugabe. Igihe candadaye narabivuze, ndabivuga nti ibyo byose mwebwe naho muhurumba muvuga ngo Frode biratsinze, abandi mukanta ku mwikomo ngo ndavuze ngo awa ngo nadaye barakamwica, abo narabababariye. Mugabo kandi iyo ubonye hari bicu umenya yuko imvura igira igwe, canke iyo ubonye hari iremba rishitse umenye ko agatasi kimirije. Vyo mwarabibonye vya Frodebu naragabishije abafrodebu, ndagabisha abategetsi bawo uhereye kuri Ndadaye, ambwiye ati nta gihugu ushobora gutwara utagira abasirikare. Amajambo yavuze murayibuka, ntimutinya abantu bafise grenade zitatu na Kalashnikov imwe n'ibiki. Ivyo byose bitubera urumuri muri ibi biriko biraba. Naravuze ati Ndadaye natwara igihugu umwaka azobara umugabo. Mwarabonye vyakwirikiye. Hanyuma murabona natwe ivyaduciriyemo. Twarabwiye abafrodebu, turabwira Ndadaye ati ntidushaka guhirika ubutegetsi bwawe, nudufashe twitegure nihagira abahaguruka ngo bakugwanye twebwe tukugwanire, ngo ntawe ushobora kugwanya demokrasi. Abantu benshi baratikiye kubera kuterekwa kw'abantu. Benshi muri twebwe turacameze nk'ibitwengera abarozi. Twebwe turi ngaha mu gihugu murabona ngene bene wacu bameze, bacecetse. Ndabita bene wacu kubera ari abarundi, ntaco bavuga. Ibi bihaye birakoreka na cane cane kuri mwebwe abasendede FDD. Murarabe neza ndabamenyeshe ukuri aho kuri. Murabe intera hamwe zo mu Rwanda ayo zivugwa ku isi. Umuntu agihaye ararya, agasoma kumva ko rusosa, yibanye ko nejo bizobandanya uko nyene. Muragiye kurangiza nabi. Namwe abahaye birukanga muri iyo yindi migamwo ni za senere n'izande.
abahaye birukanga inyuma ya seneri bararaba iyo pasiteri Bizimungu ari, baribaza iyo Kanyarengwa ari, baribaza iyo Kabira ari, bamenye ibyo bene wacu muri ibyo bihugu bariko bararonka nabo. Here kwikibona hakaberwa igifise amatwi. Umuntu haya twitegereza, turashajije, turafise amatwi, turafise amaso, turerekwa, ariko ndafise ubwoba benshi muri twebwe tukaba dufise amaso nka biriya biturituri biri ku mutwe w'igihori. Burya hajya siyo maso y'igihori, turerekwa ntitubona. Amatwi nayo dufise amatwi manini. Abize biology no babizi yuko bajya bafise amatwi manini ntibumva. Dufise amatwi manini, nimba twerekwa tukabona, tugategekwa kuja muri bene wacu tukanigagura, mumenye aya maraso y'abantu bariko barapfa yararira imbere y'Imana. CNDD-FDD geze ngaho, intwaro yanyu yarangiye. Vyoba vyiza mwihanye ivyo muvuga ngo Imana yavuze ukunuko, mwihanye kugira ngo muronke kubabarirwa, naho mukaguma mugamika izosi, sinzi iyo muzotahira hariho. Namwe seneri, abariko birukanga muri seneri ngo bariko bakwirikira ivyiyumviro vya Gahuturemi, veyo garuke mu ruhongore. Ibi ndabibabwiye, ugamika izosi ejo azobibona, ntazogaruke ngo vyari vyavuzwe, ngo agatima kaza mu nyuma ngo barakagucurira. Ego muravuga, agato arababwira ngo yahinduye izina gusa, nk'uko twebwe muri PALIPEHUTU twasizeho inama nkuru yo guhabuza igihugu, ho Conseil National de Libération, n'abacashira ko seneri, Conseil National de Libération. Aho hose ni kugira ngo abajuragize. Agato yaramaze kuba igikoresho c'ababuyoya, avyanke abikunde. Ego none ko avuga yuko akwirikiza ivyiyumviro vy'umuhisi Gahuturemi. Okay. Itariki 17 twibuka igandagurwa ryiwe. Mwabaseneri mwarawibutse, Agato yarabwiye ngo muwibuke. Agato yofuruguta ari mu kwa buyoya n'ababandi b'inkozi z'ikibi. Mu kwa kane yarababwiye ngo ku itariki 18 z'ukwa kane yarababwiye ati twibuke ivuka ry'ivyiyumviro vya PALIPEHUTU. Yarababwiye 29 z'ukwa kane mwaributse bene wacu bagandaguwe, gihe c'intwaro zabo bamusize mu kwaha. Ivi murabona, murerekwa mukabona, murabarirwa mukumva. Ego ndabizi yuko muvyumvise bica bibashavuza ngo dushaka kubononera, ngo duradusukira muceze, ngo CNDD-FDD. Si CNDD-FDD, si seneri, mwese ivyanyu bigiye guhinyuka. Icakora ni mubandanye kuko ivyavuzwe ni ngombwa bishike. Turazi yuko intambara nini tugwana niyo umuhutu ku wundi. Nimumbarire ducishe mukuri n'umututsi wahe bariko barirukako. Nuhe bariko barirukako, bariraramiye. Hari abandi bitwa ngo barahunze ariko bari muri mission. Hari iyo bahungiye, murabibona. Abari ngaha mu gihugu nabo murabona ko bicecekeye, natwe tukagenda turagaramanga. Mbega ni kuki tutosubira inyuma tukiyubuka inyigisho
twigishijwe muri PALIPEHUTU. Birababaje kubona tugiye gutakaza isinzi ry'abantu, amaraso menshi agaseseka kubera abantu bashira imbere amaronko yabo. Hari abandi bavuga ngo okay, dukurikiza iragi ry'umuhisi Gahuturemi, reka sijui tuje kumutora iyo yashinguwe, naho yashinguwe ntibamuzi, ntibahazi. Abo nabo nibareke. Bitwa ko bize ivyabananiye kumugwanira akiri mu munyororo, yitwa ko ari mu minwe ya Umoja wa Mataifa. Ntibanamenye naho yashinguwe, ubu kugira ngo babashe kubabesha, naho bahaye babadidibiriza ngo bazomutahukana. Bamutahukana he? Barahaza aho bazomutahukana. Abazomutahukana barahari, abaza aho yashinguwe, abariko bakurikira inzira yiwe. Abantu nk'abo umugambo urabiyamye. Jack we bigira Imana, reka ndamuvuge no mwizina. Sinzi yarandamutse ava, sinzi niyo bagatu bari bamukuye, mugabo nuko nyene bari bamaze kwinjirwa na dayimoni. Naceceke ntasubire kuvuga. Umuntu w'umutware afise amajambo nk'umwungere. Banza bampema, nimureke gukoresha amazina ya FNL. FNL rina beneyo kandi izobabaza ihawe uruhusha na PALIPEHUTU se wabo. Nimuceceke, kora ibindi, mureke ivyo kuvuga ngo muzoza gutahukana kiziga c'umuhusi, ngo mwexploitangwa ivyo Gahuturemi yavuze, mukaca muvuga ibintu biteye isoni. Gahutu ntiyadedemba nkamwe nkuko mudedemba. Aho hose nukurondera inda ndende. Abazozana amahoro nyakuri barahari. Abashaka ivyihuta murabibona. Nta nari mu mugambwe PALIPEHUTU uzotinya kuvuga ukuri. Abo bose mubona n'amafaranga bahawe. Nagenda bamenyesha ikintu kimwe, vyo ndazi ko benshi muzi ko nigeze gufungirwa ku kibanza c'indege Dar es Salaam tuvuye muri Afrika y'Epfo. Ivyashatse kutubera ko i Nairobi, nkigwa Buhongo niki, ivyashatse kutubera ko muri Afrika y'Epfo birananirana. Burya umuntu atungwa n'Imana. Ubu ndi hano naha, ivyo byose mwikoza turabibona, turacanyegeye. Mugabo igihe tuzosokorokana ijambo, kandi iryo jambo rizoba rikubiyemo amakuba yose abarundi twaciyemo. Hari abantu bariko barirukanga, bariyizi, sininda kubavuga, bariko bagira ngo bashinga imigambwe, bagatinya gushira kwako Kahutu ngo mugabo ngo dushaka ngo gukurikiza ngo ivyiyumviro ngo vya PALIPEHUTU, ngo ntibanavuga vya PALIPEHUTU, ngo vya Gahuturemi, ngo dushaka ngo cambere ngo kuzoza kumukura iyo yashingwe, ngo tuze tumushingure mu gihugu. Nimufatwe n'isoni mw'abantu mwe. Twamaze kubatahura ivyanyu. Abazungu babemereye amafaranga kugira ngo muzimanganye burundu ivyiyumviro vy'umuhisi Gahuturemi. Hapfuye Gahutu, ba Gahutu barasigaye. Ukuri kuzokwamara ukuri ntaho kuzokwigira gutsindwa n'ikinyoma canke ikinyoma ngo gitsinde ukuri. Nimugabanye. CNDD-FDD mwariye, noneho muratangwe kubona ko ibintu biriko birahinduka. Ariko kandi izindi njyane zihari zose ni ngombwa zihace. Karumara ni PALIPEHUTU. Garuke mu ruhongore, tuzoshinga leta
y'amahoro n'amajambere, leta ya demokrasi izokubahiriza na ntaryo agateka kazina muntu. Abo bantu rero birirwa barirukanga ngo baratigita baragira gute, hari ibibazo tuzobabaza. Ivyo bibazo navyo novuga ubu, ntituvuga ivyejo n'ivyo uyu munsi tutarabirangiza. Ariko kandi ndabasabe ntibongere gucisha mu kanwa izina ry'umuhisi, ntibongere gucisha mu kanwa ivyo kuvuga ngo bahaye batahukana ngo amagufa yiwe. Ndabasavye nimba arakaboregwe bagende babaroreregwe hiyo. Gahutu n'umuvyeyi wacu, Gahutu nitwe twamushinguye, Gahutu ivyo yatwigishije turabizi, amakuba tuzocamwe turayazi, amagorwa tugowe turayazi. Muriko muraducako n'imiduga, muriko muradutumurira kw'inkungugu, muga mukavuga ngo mwisunga ivyiyumviro vya data wacu. Hagiye gushika igihe natwe tugira ijambo, tuzobibabaza. Imyaka kubarirwa byaberwa nuko amaso atukuye. Mugabo mumenye ko umugambwe PALIPEHUTU n'umuvyeyi, umugambwe PALIPEHUTU ni sahwanya, ni twebwe twitebeje. Naye handi umunsi w'impundu uzotebushike, ntihazobura biyahura kubera ivyo bakoze. Ibisigaye ndabifuriza ibikorwa vyiza, ndabifuze kuroranirwa mu byo mukora vyose, kandi ndabifurize kusubiramwo aya majambo ndabamenyesheje. Intambara yo ni ngombwa, yaba iy'amajambo yaba iy'amasasi. Nimba kari mu menyo y'imbwa gakuzwa y'ijambo, tuzokoresha amajambo. Nimba kari mu menyo y'imbwa naho gakuzwa y'umusururu, tuzogakuza y'umusururu. Nimba gakuzwa y'ubuhiri, ubwo buhiri burarondegwa. Kwa hiyo ndabasabe mu byo mukora vyose canke mu byo dukora vyose, icambere dushire imbere ubumwe, ibikorwa n'ibanga. Ivyo nivyo vyamye biranga aba PALIPEHUTU nyakuri. Ndabifurije rero kuroranirwa muri vyose nkuko ndabivuze. Ndangize ndabifuza kongera kumviriza aka karirimbo kugira ngo kabaga akihumure muri nyuma y'iri jambo ndabashikirije. Tugire PALIPEHUTU.